bumwe mu buryo Imana yaduhaye bwo gushobora kugira evangelisation biciye mu gikorwa kidasanzwe kandi kiryosha abavyeyi bahawe cyo kurera abana. Ni uburyo budasanzwe busaba umwanya, busaba guhozako, kandi hari igihe umwimbu ufata igihe kirekire cyane, mugabo kandi iyo umwimbu ubonekanye biba bifise urufatiro rwiza, biba bifise biba bikomeye kuko n'ibintu biba byubatswe umuvyeyi yagerageje kubiba mu mwana kumara imyaka n'imyaka. Kimwe mu bintu nshimira Imana ni ingene abavyeyi banje imyaka itari mikeyi bagiye bamfasha umwaka kuwundi nza kwisanga ninjiye mu myaka twakwitangura imyaka ya adolescence, maze kugira urufatiro rutari rukeyi kubijanye n'ijambo ry'Imana, kubijanye n'icimana, kubijanye n'imigenderanire hamwe n'Imana, kubijanye n'ubuzima bw'impwemu, kubijanye n'agakiza. Nashaka ngaruke ku mirongo benshi tuzi gusubira mu vyagezwe, hama turabe n'ingene ibi vyagaragaye mu buzima bwa Timoteyo, hama turabe ingene Imana iduhamagarira kugira evangelisation biciye mu kurera abana. Tumaze igihe turavuga kujanye n'ivuga butumwa n'ijana butumwa, ariko si twese Imana izoduhereza uburere bwaho tugera dusanga umusamariyakazi kwiriba. Ahandi hari igihe bizosaba tube gusa abizigirwa mu kurera abana bacu. Gusura mu vyagezwe cece gatatu kuva ku murongo wa 4 havuga ngo nimwumve yemwe b'Isirayeli, uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyine, kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Murongo wa 6, ayo mabwirizwa mbageze uyu munsi azahore ku mitima yanyu, muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, niyo muri kumuragenda mu nzira, niyo muryamye, niyo muvyutse. Reka tugende mu gitabo umucete Paulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere, turasoma ku murongo wa 4 no wa 5 havuga ngo nibuka amosozi yawe ngakumbura kukubona ngo nuzure umunezero. Mu wa 5 kuko nibutse ukwizera kutari ukubujyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru Lois no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe. Hanyene Paulo muri Timoteyo wa 2 igice 3 ku murongo wa 14 kubandanya ku 15 avuga ngo ariko weho ugume mu vyo wize ukavyizezwa kuko uzi abakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Ano majambo asubira kandi kutugarukana ku mwitwarariko wo kugira ivuga butumwa ku bana bacu biciye mu rugendo rurerure rwo kubaheza imfatiro nziza mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Ndizera cyane yuko uruvyaro Imana iduhereza ubwenge bw'Imana buba bwaragenye ingene mu kuvukira mu ngo zacu bizoba kimwe mu bikoresho Imana ikoresha mu gushikana bano bana kugakiza. Hari igihe itakoresha twebwe, aho ugasanga mu nyuma imyaka yaregeye imbere Imana yakoresheje uwundi muntu, aho ugasanga twebwe twarashashe ubwo rugendo, naho kumbure abo bana bo hava bagahura na Yesu biciye ku wundi muntu mu myaka yabo yegeye imbere. Ariko nashaka kugaruka kuri kino kintu, ndibaza yuko kenshi abana bacu tubafata gusa nk'abana bahari kugira ngo baturyohere nk'ivyamwa vy'urukundo rwacu, hanyuma umwitwariko wacu kubigisha ku mashuri meza, kubaronkera ivyo bambara n'ivyo bafungura, kugerageza kubaryohera mu bigumbagumba no kubaheza ico bashaka, hanyuma tubarungika mu ishengero ngo ishengero rirabe ingene ryo bigenza mu kubarira mu vy'Imana. Ariko muri Bibiliya suku uruhara rwa mbere uruhara rw'imiryango rw'abavyeyi gushobora kurera abana mu ijambo ry'Imana. Tugeze kurya mirongo twasomye izwi nka Shema, aho Abisirayeli ariyo mirongo imera nka resume nk'imfunyapfunyo y'ukwizera kw'Abayahudi. Bavuga iyo bamaze gupfunyapfunya ukwizera kw'Abayahudi baca babwirwa na responsabilité. Ivyizerwa bahawe baca bahabwa responsabilité yo kubihereza abana babo. Ati muze mugire rero umwete, muze mushishikare, umurongo w'indwi, kuvyigisha abana banyu mubihoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu,
turaza kugaruka cyane ku bijyanye na runo ruhara n'uno muhamagaro udasanzwe w'abavyeyi ku bijyanye n'abana babo. Ndashima Imana ingene inyuma y'imyaka itari mikeyi nagiye kugura amaso nsanga ibitari bikeyi vyavuye bigira ubuzima bwanje bw'agakiza ni ibintu nabonye ku bavyeyi banje. Nakuriye mu muryango, navukiye mu muryango w'abanglikani b'aevangelique, hanyuma biyeguriye Imana mu zo gusengesho no gufasha abandi mu kibana aho twari tubaye. Hanyuma narakunda kugenda kuraba aho abantu bo mu kibano baba bakoraniye gusengera muhira nkitegereza. Umuvyeyi wanje akunda kunyibutsa kenshi ingene n'abana amatsiko yo kuza kwicara kugira ngo mbe muri ivyo bikorana by'abasengesho vyabera muhira. Nasanze iyo myaka ya mbere yabaye imyaka idasanzwe cyane kuri jewe kubera yafashije kubona ibintu bitatu. Ubwa mbere nitegereje abo bantu bo mu kibano basengera muhira mfise imyaka 6, mfise imyaka 7, mfise imyaka 8. Nasanze bara abantu ubwa mbere na mbere begera Imana nkaho menga Imana iri personnel, ni Imana y'imigenderanire, ni Imana ubona ko ari Imana ije guhura nabo ku gatwe kabo. Ntibasa n'abantu bariko baragira amahite y'idini, ntibasa n'abantu bariko barakora ibintu bijanye n'imigenzo y'igiporoti. Bari abantu ndabitegereje ndi umwana mvuga aba bantu bariko bavugana n'Imana kandi iyo Mana iri personnel, iyo Mana ni Imana ishobora guhura n'umuntu ku gatwe kiwe. Ubwa kabiri nabona bayegerana igitinyiro mugabo kandi bakayegerana umwidegemvyo. Nabona bayubaha nk'Imana yera mugabo kandi nkabona baridegemvye imbere yayo. Ivyo sino harura mu mutwe wanje bariko barengana amashusho y'abantu benshi muri bo ntibaba barize amashure, wasanga ari abantu menga nta vyinshi cyane bazi mu bumenyi, ukabona ko bafise igitinyiro yo baravuga izina ryayo, ariko kandi ukumva ko bariko baza gusuka imbere yayo ibibaraje ishinga ibibababaje kandi bakayisaba ko ibahindura kandi ibeza. Ni Imana rero nabonye ari Imana y'imigenderanire, ariko kandi ni Imana yegerwa, ni Imana yegerwa mu mwidegemvyo kandi yegerwa mu gitinyiro. Ubwa nyuma nabonye ari Imana y'ubushobozi. Nabona abantu baza bagasengerwa bagakira. Ni kenshi haza abantu bagwaye abadayimoni bagasengerwa bagakira. Ni kenshi nabonye abantu bamara iminsi baba muhira, abavyeyi banje bakabitwarika baje bameze nk'abasazi gushika igihe bataha bakize bice muri ico gicaniro cabera muhira. Ntangwa ku developa igicapo c'Imana y'ubushobozi, Imana ikiza, Imana ibohora. Ivyo yagiye gutsindagirwa mu nyuma ngiye muri Sunday school nkiga ijambo ry'Imana. Umuvyeyi wanje cyane papa yafakunda afata imyanya yo mwijogira ngo atwigishe ijambo ry'Imana. Ariko bivaye n'ivyo nabona ubuzima nabona n'ivyo nigishwa byashizeho imfatiro za mbere uno munsi kandi nkigenderako. Tugarutse rero kubijanye na yandero dusigaza guhereza abana, mpava ngaruka kintu kijanye no kubaho ubuzima kuko navuze ko vyinshi barabicakira ngene bariko barabibona. Ivyo tuvuga turi mu nzu turi muri salo umwitwaririko wacu ivyo baradushirako umutima barafise ngene babibona n'igihe tutobibabwira gutyo bakabona yuko nimba ari Imana ari ya mbere mu rugo canke Imana ari ikintu gusa tufa kuvuga tugiye gusenga, barafise ingene babibona. Rero ubwa mbere na mbere umwitwaririko ukomeye dufise nuwo kwigisha ijambo ry'Imana. Muri wa muhamagaro wacu nuwo kuvuga tugasigura ubutumwa bwiza. Twibuke abavyeyi ntitubabwira ngo tubwire abana imigenzo y'idini, ntitubabwira ngo tubahereze tubarungika ahantu muri Sunday school baza barabereka amashusho ya Dawidi, amashusho ya Yesu arakana canke ariko arakiza arakora ibitangaza. Dukeneye ahantu basigura ubutumwa bwiza, dukeneye ahantu biga ivyizerwa ru Kristo bikubaka urufatiro rudasanzwe. Igihe Paulo yariko aravuga kuri Timoteyo yari umuhungu muto yahavuye agira uruhara rudasanzwe cyane mu kuba igifashisho cyane ca Paulo mu gikorwa cyo gusupervisa no gufasha no gukomeza amashengero. Uyu Timoteyo ahura na Paulo muri vyose no 16 aho dusanga yari afise umuvyeyi papa we w'umugiriki mugabo abavyeyi biwe nyinakuru hamwe na nyina bakaba abayahudi bari barizeye, ariko kandi bari baramwubakiye urufatiro rwo gutahura isezerano rya kera. Kubyo Paulo avuga ati abukura amugira ati wewe wahereye kuva kera uzi ivyanditswe bishobora guhereza ubwenge no kuzanira agakiza k'ubugingo budashira. Nico dukora ku bana tubahereza ubwenge ntibace bakizwa ubwo nyene, mugabo ngo Paulo amubwira ngo wari usanzwe uzi kuva kera ibishobora kuguhereza ubwenge bukuzanira agakiza k'ubugingo budashira. Tubahereza turabasasira ibizotuma baronka akiza kubugingo budashira. Ivyo navyo ni Bibiliya, ni ubutumwa bwiza, ni vyanditswe, ni vyizerwa bizima.
sudukuru si kubokipa baje kuri eglise, si kubarimbisha turirimba gusa muhira, ni kubahereza kubasasira ibishobora kuzobashikana ku bugingo budashira. Ubwa kabiri ni kubaho ubuzima bw'akarorero imbere yabo. Twasomye hariya mu gice cya 6 umurongo w'indwi ngo mwicaye mu nzu muze mu bivuge. Hano rero navuze nti abana bararaba bakaraba umwitwaririko dufise. Mbega Imana ni ya mbere mu buzima bw'abavyeyi banje. Mbega dufise ikibazo uwa mbere bambaza ninde? Mbega iyo turyohewe ninde ahabwa icubahiro? Mbega iyo ngwaye bigenda gute? Mbega bakira ababanyi gute? Babereka urukundo rw'Imana gute? Mbega ubwabo babayeho gute? Ingeso zabo zimeze gute? Baritegereza ingene tubaye ingene bishingira intahe bya bindi duratubigisha. Basanga imvugo ni zibiri, kenshi abana ntibafata bimwe babigishije, bafata ivyo babonye ubayemwo. Naho bari basiguriye neza gute bazokurikira akarero babona bo ubayemwo. Turafise rero umuhamagaro wo kuevangeliza abana bacu, nibo batubona, nibo batuzi no umwanya munini kubaho ubuzima bucimangira vya vyizerwa bizima bya jambo ry'Imana dukunda kubabwira. Ubwa nyuma n'umwanya wo gusenga, ni gusenga. Abana barakeneye kubona ubuzima bwacu bw'amasengesho. Iyo turavuga rero gusenga ni mu nzira zitandukanye. Abana barakeneye kutubona twe turiko turasenga. Niyo mpamvu ari vyiza iyo tuba twe kwishengero tutaba tubanyegeza ngo bagende kwisenga naribonye. Barakeneye kubona abantu bakuze ingene basenga. Barakeneye kutubona muhira ingene dusenga. Barakeneye kutwumva twe turasenga. Barakeneye kutwitegereza. Dafise umugenzi afise umwana mutonya nabora asengana n'uwo mwana atarashikana n'umwaka. Namaze kubera iki gusengana n'uyu mwana kandi atarabitahura. Ati mugabo arabona. Ati umwana ntatangura kumwigisha biciye mu majyambere, aragisha kuvyo abona, arambona ko ndiko ndasenga. Kandi ico ni ikintu gikomeye rwose. Numva bira ari ikintu ciza gishobora gufasha umuvyeyi kandi ari ikintu c'inkora mutima. Ubwa kabiri abana turabasengera babona, turabasengera batabona. Turabingingira Imana babona, turabingingira Imana batabona. Turabarambika kw'ibiganza tuko turabasabira ingabire y'ubugingo budashira. Batatubona turisoje bizibagirira ubuntu bayitahuwe. Ibi kandi bifite rudasanzwe mu kubashikana ku bugingo budashira. Ikintu cya gatatu navuze cy'amasengesho ikintu gikomeye. Navuze yuko ku ruhande rumwe barakeneye tuba tuko turasenga. Barakeneye kubona ingene tubingingira n'igihe batariko baratubona. Amasengesho yo kwinginga afise uragushikana abana kugakiza. Ngabo kandi ikintu cy'amasengesho bivuze ko abana tubamenyereza gusenga, tubigisha gusenga. Samajambo tubarusubirishamo muri bijya bikeye aho bageza nyene agatambuka gatonya bakamenya guhamagara Imana bivuye mu mutima birenze ivy'idini. Ibi tubikoze hazovuka urungano rwa Timoteyo, aho usanga abantu nka Timoteyo bavuga ati barateguwe kandi bateguwe umwanya muremure mu buryo busanzwe bw'indero Kristo mu imiryango ifashijwe n'ishengero. Ubu nabwo n'uburyo budasanzwe bw'ivuga butumwa kandi n'akaryo kadasanzwe umuvyeyi wese aba afise imbere y'Imana kugira ngo ashobore kurera no gutegura umutima w'umwana kubw'agakiza. Imana ibaheze.